Hama papa wanje mwamenyanye gute? Papa wawe yari umukoresha mwiza wanje mu kazi. Okay. Nizere nimba papa wanje muzi. Naje ndakekeranya ntabwo nyabera. Nizere ko witeguye? Niteguye byose naje ndabizi. Erega papa warakerebutse kandi araciye ubwenge. Sheri. No. Kubera kumenza uko kumusore wari uwo kuryoherwa. Wari umunsi wari kwirwana ivyishimo ukanezerwa. Ubuka ko tugiye kuraba musaza wawe. Sheri, iyi si bakiye ku binyoma. Byukuri umunezero ndaza kuwugira. Nimbona bamurekuye. Behajya. Musaza wa Joris yaramaze imisi ngana gute? Aramaze imyaka 5, 6. Ulala. Sha birumvikana. Birumvikana kubaho ubuzi ikintu muri wewe. Ariko wihangana. Gusa rero byagenze gute ngo bisangize uburibwe nk'ubwo bwose imyaka nk'iyo yose? Nagerageje kuyibagiza uburibwe umusaza wanje yari afise nyuma yo gufungwa yagiritse ikinyoma nka kiriya cose. Ariko sheri uvyibuke yuko navyemeye imbere y'Imana n'abantu. Naremeye yuko nzokubira impande mu mahigwe no mu marusho. Kubera iki wemeye uwo muriro guturira imyaka 3 yose atakintu urambwira? Mon bebe, ivyo ndavyumva kandi ndanabisabira imbabazi. Ariko iki nico gihe kugira ngo tugaragaze urukundo rwacu. Sheri, njye nkuru y'agahinda no musi Imana yitwibageze. Ahubwo reka tugende kugira nkaze kwisanga rero. Sibyo? Byaranshikiye ndafunga indwi 3. Narumvise ingene bitoroheye umuntu. Ubu ndiko ndiha igicapo cy'ukungene wari umerewe hariya mu myaka 5 yose. Wihangane cyane. Merci beaucoup bof. Ko vyukuri ntivyari byoroshe. Ariko Imana yarafashije turabicamo. Ahubwo narumvise yuko wafunzwe wagirizwa gufata ku ngufu. Gute vyakoroheye kugira ngo uce ufungurwa mu minsi mike y'inkuko? Imana y'umuntu baragenda. Kandi amahigo y'umuntu nta muntu yazibira. Gusa kimwe n'umukobwa yampemukiye. Iyo ni love. Senda bitahura iyo ni love. Gusa pole sana. Hama none muri no misi uri kutegekanya yuko ugira ucuja he? Ugende kuba he? Nakubeshe gushika n'uno mwanya naho ndamenya neza. Hama ntakugoye. Hamwe no gusaba kubura gumye ngaha. Ukabura abana na mushikawe. Haco vyaba bitwaye? Ego. Butwiyunzeho gato. Mu kurindira ko ibintu bigenda neza. Reka sige shikira bisanzwe barayaka. Gute ushobora gufata ingingo hirya yose utambwira? Urugo nirwo abantu babiri. Ntivyari bikwiye gufata decision wenyene. Mais non. Bebe. Ujya ni musaza wawe. Vyari kurinda kudusaba yuko tubanza kugira inama kugira ngo mfashe famille yawe. Come on.
umugabo afise ubwoba nenda ukatse sheri ibyo byagutuma shavura kuko nanjye n'inyungu zanje. Sheri nene nakubwiye ko musaza wanje ndamuzi gusumba uko umuzi ko nje twamaranye igihe kinini gusumba wewe. Ya mafaranga wamurabona ko atabwoyigeza yakira. Sheri sorry kosa ni wanje sinabaye umwanya ngo ndakumviriza mugani bon yagumana yakoresha ivyo mu rugo ni sawa. Mwaramutse bofu. Mwaramutse bofu. Cyo ryagenze neza cyane gose kuvyo kuri sinaheruka kuryama nkoko kuko nayimaze igihe ntaryama hano nisanzura ariko iri joro cyambere ijoro ryiza pe. Hama nagomba kwanza nsaba imbabazi kubona ntakiriye amahera yanyu. Kuri ivyo rero nayo mfise impamvu nziza gusa kuko icyambere ndi muri famille kandi ndajya nkaryama nta mpamvu rero yo kuma amahera kuko noba ndiko ndabavuna. Gusa kimwe nagomba ndabashimire kubona mwampaye aho mba ndarara. Mwakoze cyane. wisange aha ni mu rugo hama nanje nk'umuntu w'umugabo ivyo ndabitahura ndavyumva cane gusa niwagira ikindi kintu uzokenera uzotubwire tuzokuba hagufi ikintu cyose uzoshaka uzovuge ntuze witinye. Sheri ariko urabona amasaha ariko aragenda wambwiye ko ufise gahunda yo kutsinduka nagusaba ko ugenda nsigaye mukaza kubivugana hanyuma. Wamwicanyiwe waramwishe. Jurisi by'ukuri n'ubu nturigera bamera ko iryo kosa ntari kurikora. Nanjye ubwanjye sinabishaka kubikora ariko narabikoresheje kandi ntiyandi mahitamo nari ifise. Ndagerageza kugusigurira uko nshoboye kose ariko ntunanyumva. By'ukuri sinari kubahuka kubikora n'umutima wanje umwe. Umva ndakubwire nubwo ndagutwengera ariko ndakwanga kandi cyane. Amasheri sinenzi kuza kuhatora. Nari kuzimira mu gisagara kweri amprisi kumuranga. Ariko sorry nashimye ko tubonana kuko namenye ko ibyo twari kuganira bitari gukunda ko dushobora kubiganira kuri telefone tubimara. Merci beaucoup wagize neza n'undi urazi ko amafone atayaga mu bisanzwe.
mwana wanje so wawe yarahiye mwana kandi nta yandi mahitamo ufite. Ni kubera iki wafashe ubutunzi bwawe bwose ukabumwandikako? Egome irevure n'umugore wawe mwaraciye mu mategeko, utambwira yuko na za miliyoni 300 nazone wazimushizeko. Chris, kubera ko utaje kumpanuza jewe ziko ndi papa wawe? Hama ndaguhanura, mama wawe ariwe mama wawe wenyene aje gushikira ivyanje, wewe ungana gutyo uri umuntu w'umugabo ugera hariya, ntukabikijuje kugeza hiyo. Bigenda gute kwanza intare nkanje hama ivyari impongo? Wari kuburi intare nka so bagira umutima urinda. Uranengushe papa, iki ni ikibazo cy'urukundo. Inyuma y'ibyo twakoze byose tukabikora, ujya mugore je ndamukunda, uyu mugore tubana ndamukunda, nimba ikosa ryarashize ryarabaye, mugabo iki ni ikibazo cy'urukundo. Uvuze uti urukundo? Okay, rimwe Adamu muguye mu kirisi yabitewe nande? Kabiri Samson n'inguvu ziwe zose yashizwe hasi nande? Mon fils, ndakubaze, wibaza ko ari we mugabo wenyene wo bugerageje kuba imbwa y'urukundo? Jacques yazize iki muri Titanic? Icyo cyize rero gushira mu mugore uzokibona hanyuma. Ntege ngaho uravega. Jolis, by'ukuri ndarengana, narabikoresheje. Jolis, nanjye nashaka kwitonya nawe umwana, ni nawe ikibondo, ariko ntibyakunze. Jolis, inda yavuyemo si je nabikoze. Jolis, uzi uburibwe umuntu agira ariko arakuramo inda, cyangwa uzi ingorane nahuye nazo? Ego basi, reka afate ko ndi umuntu mubi imbere yawe igihe cyose twagendanye. Warigeze harigeze haba ikintu na kimwe kibi udakorera mu buzima bwawe, cyangwa iminsi wamaze uri mu gasho? Narigeze ndanagutererana. Jolis, hari igihe kimwe uzontahura. Umva, nta munsi n'umwe nzigira ndagutahura, kuko ivyo wakoze ikosa rikomeye cyane. Ivyo byose uvuga ati warafashije, yani ngombwa kubikora, kuko ubuzima bwanjye bwose sinigeze ndakubera umuntu mubi. Jolis, nimba uzi neza ko utigeze umbera umuntu mubi, koko nivyo nanjye ndabizi, none gute je no kubera umuntu mubi? Turabazi nk'uko imbeba zose zimera, iyo zigiye kukurya ziraguhuha. Ibintu byose mu isi bibera igihe, ariko igihe kirageze kugira ngo umenye ukuri kwibyishije muri ino banga. Uramva imbere cyangwa ndabavire mu nzu? Umbabare nimba nariko ndakugora.
barankoreye ikibi kibishe ikibi kibi, urumva barangiriye nabi cyane, barankoresheje. bivuze ko ubu mwanya tuvugana je nawe dusangiye umwasi ushobora kuba utari kurantahura. Nanjye hari ibintu byinshi yankoresheje bituma mpura n'ikibazo mu buzima kandi gikomeye cyane. Gusa icyo nagusaba, uyu mwana arashaka urukundo rw'abavyeyi biwe. Biciye mu kwihorera kwanje, kuko kwihorera kwanje niyo nyishu ibibazo vyawe. Uremeye tubikorane? Mbega yagiye wambwira ati warabikoreshejwe? Mbwira byagenze gute? mwana wanje, so wawe yarahiye mwana, kandi nta yandi mahitamo ufise. Iyo nda utegerezwa kuyikuramo. Mwana, ndakwinginze umbabarire mwana, nta yandi mahitamo ufise. Papa we yarahiye ngo iyo nda utegerezwa kuyikuramo. Mwana wanje, urabizi ko ndagukunda, kandi ndabizi neza yuko nawe umukunda, ariko nta yindi nzira n'imwe dufise atari ukwemeranya n'ibyo so wawe ashaka. Mukobwa wanje, mwana wanje, iyo nda itegerezwa kuvamo, hama uhitemo neza. Reka nanige mfuvyi atayifise izo kujana. So ubukwe wawe mwiza aragutegereje. Mwana wanje, hitamo neza, ndakwinginze. Mwana, reka kurira, reka kurira, nta kundi turi bubigire. Mwana wanje, reka kurira, reka kurira. Ndabona ko atandi mahitamo, ariko ndamubwiye Jolis sinashaka gukora ibi bintu mama.
ndazi ko umukunda nta yandi mahitamo mwana wanje nta yandi mahitamo Jolis, kuva kera wamye uzi ko papa wanje atigeze agukunda ariko je nakomeje kugukunda. Papa niwe yabinkoreye abifatikanije na mama, ndabara yinkuyemo. Ubu nanjye mba nitwanye nawe umwana. Mu gihe wowe ukomeje kunyita ko ndi umwicanyi, ariko ivyo byose bankoreye nagize ingaruka yo kutadusubira gusama inda. Vy'ukuri igihe cyose wamaze ufunzwe warigeze ubona ndagutererana? mbega ivyo warabibwiye umugabo wawe? Narabimuhishije. ibi ndiko ndabona birabaho canke sivyo?
ibi nivyo ni gishikira gisaza canke nibeshe? Gute ibintu nk'ibi? Nivyo ndiko ndabona canke ndiko ndabirota? Gishikira gisaza mujyamanye ku nkuko. Umvize ndakubwira wa mugabo w'indyaryawe uva mu muryango w'ibikoko, ndabona imitsi yakurandanya. Uyu wita ngo ni musaza wanje, yari musaza wanje muri no minsi 3 umaze iminsi utari ngaha, ariko ubu tuvugana muri uno mwanya turiko turavugana n'umugabo mugenzi wawe. Sinzi n'impamvu itumye ugaruka imbere y'izindwi zibiri wari wavutse. Korona ibyishimo gusa by'abantu. No, kugihe cyose nabizeye ndamwizera nka musaza wawe, ndamufata nka bofre, nkamwitaho. None ngasigaye ari umugabo nkanje mu nzu yiwanje? No. Kajya karaga kintu ubu tuvugana wamaze kukagwamo. Iki nico gihe kugira ngo nihorere kuri famiye yawe. Famiye yanje? No, oya. Famiye yanje iragukunda, irakwitayeho. Ibintu ushobora kubivanga na famiye yanje. Joris yari umuhungu w'indoto zanje. So waza yivanga mu rukundo rwacu. Ntawe wabereye umugabo w'indyarya. Uranca inyuma uza kuvyarana n'undi umukobwa. Irindira gato. Uyu munsi byose biraza gusobanuka. Ushobora kuba utari kurantahura. Berize, ahantu wowe wari uhazi uhashitse gute? Ninda hakuzanye? Chris, ukuri ko wakira abashitsi mu rugo rwawe? Mbega ko murabura urugisho? Ariko ntacyo, iyo niyo shusho yawe. Ko wigira inzira karengane, uwo mwana uteruye n'uwande. Umwana si gwawe. Hama ngo umugore wawe uramukunda. Umugore wahaye isezerano waramutaye uja kuvyara umwana hanze. Mbe Berize, bashaka kutubwira ukuntu byagenze? Ico ndagusavye, urabona ibi bintu tugiye gukora? Aka kantu ndakuzaniye. Nabo kwakwanye ukoresha umwanya. Ukuranye uva muhungu wanje? Urazi ko madame wa watari yari yafashe urugendo. Ndakwinginze rabo gende unyarutse. Nta birebire twaganiriye twahejeje, wowe urabe ingene kuri ibintu mu nzira. Uriko uranyumva? Sawa raba kwakwanya. Jewe uko biri kose
urazi ko umugore wawe atari hari pe importe ibiza kuba vyose canke ibizoba vyose jewe ico nitayeho gusa ni umwuzukuru muhungu wanje sinshaka yuko bazoguhambana ikara negatifu ufise buri kimwe cyose raba ukoresha umwanya banguka simba kandi ikindi nacyo urazi yuko umugore wawe utazi isaha azozirako ukoresha umwanya wawe neza ariko wibuke kumurungika uzomurungika hakiri kare sinshaka ko uzohambanwa ikara aho ndibaza turumvikanye sawa genda ukora umuti papa bavuga ngo uko umuvyeyi akugaburiye niko ufungura ndabizi nta nabo unyifuriza reka nkorere ku bintu mbwiye hama ibindi tuzobiyaga mu nyuma nuko byagenze ariko nivyo nta tandukaniro rihari hagati y'umuhungu na se umwana w'inzoka niyo nzoka Chris uyu munsi tugufitiye ama surprise menshi cyane avoka urashaka gukora akazi kawe nyakubahwa Chris je ndi avoka nitwa Yakunda Samson maze imyaka 3 ndi mu avoka umugore wawe mwibanga ni kuvuga bivanye n'amakosa wakoze yo kurenga ibigo kandi umukiriya wanje amategeko aramwemerera gusaba gatanya hama tugiye ku ruhande rwa Juris urazi uko umuryango wawe mwamuhohoteye cyane mumwagiriza icyaha atigeze akora Chris umukiriya wanje arasaba ubu butunzi buri muri nzu hamwe n'iyi parcela yose nk'indishi y'akababaro y'ibyo umuryango wakoreye Juris rero nk'uko amategeko abivuga iyo abantu bakiri mu mwumvikano w'umuryango na leta ntishobora kubyivanga rero bo bashimye uko bobishyira mu muryango nahawe ho guhitamo aya mahitamo abiri usinyize impapuro kugira ukize umuryango wawe cyangwa nawe urubanza turushira imbere birangirireho umuryango wawe nabi jaja ku mpande zose uramfise kuri ino nshuro aka gakino gakinye neza felicitation uku niko kwihorera kwa nyako Juris imitungo ntaho noyegeranya n'umuryango wanje umuryango wanje ufite agaciro kanini mwe mutora ivyo mukeneye vyose ariko mu misezerano rimwe yuko ibi bintu bizoguma hagati ya je na mwebwe avoka sheri yamfashe neza yambaye hafi igihe nenze mu gasho ntacyo nigeze ndamuburana kuri ivyo sinumva ko bagenda uko nyene nashaka ko ari ikintu wamuha be Shed byose narabiteguye Chris amafaranga yose dufise kuri konti ntabwo nigeze ndayashiramo n'irya alimentation ntabwo irimo kubwo nje amafaranga narashoboye kwiziganiriza ariko impamvu ntigeze ndabishiramo ni kubera mbona ufise umugore ngaho n'umwana nibaza ko bigeta ari bike kugira ngo mutangure kubaka famiye yanyu